Yesu nashimye cyane. So I'm so happy mushitsi ari hagati muri twebwe turamwakiriye mu izina rya Yesu. Ubuntu n'imbabazi by'amahoro na Kristo Yesu bibe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Directly ntatevye reka ninjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi sinzi aho nza kurihera naho nza kurihereza, but I feel like it's somehow heavy. Bwira mugenzi wawe buke ubanze unyumve hama mubwire wahejeje kumva. Ari abaja kuvuga batarumva n'ivyo ngomba mvuge. Imana idufashe cyane. Birashoka ko hari amakosa yakoretse aha canke hariya ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoka ko hari aho byapfiriye aha canke hariya ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Kimubwire rero, birashoboka ko hari amakosa yakoretse runaka ariko amakosa yakoretse runaka ari kubayeho kubw'umugambi. Birashoboka ko hari icyaha wakoze umunsi runaka ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko hariho kwibwa kwabayeho runaka ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko wahushije umufiance ku munsi runaka ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko wabuze n'akazi ku munsi runaka ari kubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko basokuru bawe babaye mu buzima bwo kuraguza kugira ngo bice identite yawe ariko wowe ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana idufashe cyane gose. Ijambo mfise uyu munsi ririvuga nti you are alive for the next generation of your life. Ubayeho kubwa generation yawe igukurikira. Ndatangura buke ariko sinzi ko biza kurangira. Mwami Yesu natufashe cyane gose. Duhagaze dusome ijambo ry'Imana. Some ijambo ry'Imana. Azumu protocole ndamubwira akantu. Duhagaze dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro igice cyaho cya 12. Okay, Itanguriro 12 guhera ku murongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Itanguriro 12 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ihamagagwa rya Aburamu. Umurongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanje nzoguhindura ubwoko. Amen. Nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe darigire. Tangura gato. Haleluya. Amen. Ibiganza ku Mana yacu. Yes. Haravuga ngo Itanguriro 12 umurongo wa mbere. Dio. Umutwe w'amajambo kavuga ngo ihamagagwa rya Aburamu. Yeah. Umurongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu cyanyu. Va mu gihugu cyanyu. Va mu gihugu cyanyu. Aha. No mu muryango wanyu. No mu muryango wanyu. No mu nzu ya so. No mu nzu ya so. Uje mu gihugu nzokwereka. Uje mu gihugu nzokwereka. Nanje Uhoraho nzoguhindura ubwoko bukomeye. Nanje Uhoraho nzoguhindura ubwoko cyangwa ihanga rikomeye. Haleluya. Naho nzoguha umugisha. Nzoguha icyambere. Eka izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Eka n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. N'abandi
baze bagire umugisha ku bwawe. si ibyo gusa abazogukomokako abazoguhezagira nzobahezagira kandi uzokuvuma nzomuvuma noneho rero muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi muri wewe niho imiryango yose umugisha. Amen. Umugisha dukomere Imana amashi mu byagire. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Reka nigisha akanya gato hanyuma dusenge. Imana nidufashe cyane. Ndakwingize untize amatwi n'umutima n'ivyumviro umwanya mutoya cyane, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Ijambo Imana yishuriye iravugana n'umukozi wayo Abraham, iramubwira niva for one condition, move from this place to this place. Va mwiki kibanza, Imana iguha umugisha, now is better. Va mwiki kibanza ugende muri iki, va ngaha ugende ngaha, nzoguha umugisha, nzoguhezagira, and so on. Ibyo byose twagiye turasoma twumvise. So ijambo ry'Imana like theme cyangwa se theme yavuga uku, birashoka ko ari amakosa yakoretse muri kahise kawe, ariko ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Imana nidufashe cyane gose. Hallelujah. 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 Bon, sinashatse kuja gusubira mu mateka Aburahamu cyane ngo nabyinjiremo byose kubw'impamvu z'umwanya, ariko Aburahamu yaravuka mu umuryango wabo babaza ibigirwamana, ibindi nabyo bakabibumba, ibindi bakabicura, kumbure mu buryo butandukanye. Imana nidufashe cyane gose. Bivanye na technology yarigezweho yo gukora ikintu muri ico gihe. Noneho Imana iravuga ngo naho uyu mugabo abaye ngaha ari mu bihe byo kuba mu kutamenya ko ari ikintu runaka namuremeye, ntibikuraho yuko hari icyo namuremeye. Ndashima Imana ko no mu ntege nke zacu hose yahaturindiye kugira ngo nituhagwe kubw'umugambi wayo. Yesu warakoze. Ndashima Imana kitemeye kongwa muri vya vyaha. There where was. Warakoze. Hallelujah. Nta muntu yibutse ivyaha Imana yamurindiye mu gatoya tere. Hallelujah. Yes. Hemzeni. Jewe baraswe kunca amaboko, nagiye kwiba. Uyu munsi bibiganza ntabyo noba mfise. Bariko banataka kunitema na mikono yote pi yariko yaragiye, ariko Imana muzani ibi biganza bizorambika akabagwaye bakire naho bizogize guys. Hallelujah. Amen. Yes, natufashe cyane. Amen. I was not right. Ntago nari mukuri nagiye kwiba, kandi naho bari kuyaca nari gisuma nyene nari kuba nibye, ariko Imana yavuga ngo yo, ariko Mana we, Imana ihabwa icubahiro ko yaturindiye no mu ntege nke zacu. Ikavuga ngo naho uri mu ntege nke ndagufise ko umugambi ukomeye. Birashoka ko ari amakosa yakozwe muri kahise, ariko tubayeho kubw'umugambi w'Imana. Hari umugambi w'Imana idufise ko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Birashoka ukaba wavutse uri maraya cyangwa se utavutse uri, ariko ukavuka ugakura wisanga uri mu buzima bw'Imaraya, ariko Imana ikabiri kirahindura ivyiyumviro vyawe kubw'umugambi ukomeye irikira kujanamwo. Rega ngo uyu muntu nari muri buzima bw'Umaraya nabufise ku mugambi. Umaraya ntagazobupfiramwo, igihe kigeze zo mukuramwo namukoreshe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Okay, niko ndaza bukebuke. Abraham, he committed a lot of sins. Yarakoze ibyaha byinshi byo gusenga ibigirwamana n'ibindi byinshi bitahimbara Imana, bitahimbara inyonga z'Imana. Ariko
ariko imana ni imana. Tureke imana yitwa imana. Imana nihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Wewe uzubona umuntu mutaranavugana ugatangura kwivugisha ngo ntimwahuje amaraso kandi ntacyo mwapfuye ukumva ntiwamukunze, ariko Imana no mu ntege nke no mu bube gito no mu byaha iravuga ngo naho uri ngaho naragukunze. Kristo Yesu umwana wanje yasanje amaboko ku bwawe. I love you, you are going nowhere. Nawe uzoza ndagukunda cyane. Tuyikomera amashira gahabwa icubahiro. Bwana Yesu asaidie sana. Ndiko ndikuta cyane mugerageze kunkurikirana. Abraham yisanga muri uwo muryango w'ibyaha, yisanga muri uwo muryango w'intege nke, yisanga muri uwo muryango utemegwa n'ijuru, utemegwa n'Imana. Ariko naho yavukiye muri uwo muryango, birashoka ko ari ababanyi bari bamuzungurutse canke batonto canke basokuru canke n'abandi. Abo bose Imana ntiyabahanga ijisho, ariko aravuga ngo muri wewe uyu munsi ndagoma Imana igutunga urutoke. Ibyo ni muri wewe niho amahanga azohezagirirwa. Iramwe ni in you, muri wewe niho amahanga yose azohezagirirwa. Misigura mu ruvyaro rwawe niho amahanga azohezagirirwa. Imana nihabwa icubahiro cyane gose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So Imana yabanje kumbwira for one condition, va. Bwira mwenzo ati va. Uyu munsi turava mu izina rya Yesu. Haleluya. Turava mu kibanza kimwe twinjire mu kindi kibanza. Amen. Amashimeshi kuma. Turava mu kibanza kimwe twinjire mu kindi. So nariko ndabanza kuvuga kuri iki cyo kuva, hanyuma reka manze mvuge kuri kino kindi kintu naco ubaye kugumugambi w'Imana. Abraham in his mind, mu vyiyumviro vyiwe, Imana ntaho yari yibaza ko azohurana nayo, kubera ko yabona ko ari umukora ibizira. Ntukagere ku rugero rwo kumva yuko wakoze ikintu ku buryo wumva wo kwiyahura ukiyambura ubuzima. No, n'urugero rwo kubohwa n'abadayimoni rudasanzwe n'amakosa. Nta kintu na kimwe kirengeye urukundo rw'Imana. Satani arakubitisha impemu mbi yo kwiyagiriza imitima y'abantu, ugasanga umuntu yari yiyagirije akiyagiriza ku buryo yonda agahera kubera ibyiyagirije iby'ibyaha byo mu mutima, ariko ariyagiriza. Ariko amaraso yamenetse ku musaraba i Golgotha, naho umutima woba wirabura tsiritsiri araweza ugasa na sherenge. Imana nihabwa icubahiro cyane. Ntago ndaguhaye license yo gukora icyaha canke permis yo gukora icyaha, ariko ndiko ndakubwira ni hariho amaraso. Nimba birivuga ngo umugorotsi arashobora kugwa ibetangabo indwi akongera agahaguruka, that means the Bible knows that somebody can be able to fall and rise again. Bisigura ko Bibiliya isigura neza kandi ijuru rizi neza ko umuntu ashobora kugwa hanyuma kongera agahaguruka. Kandi never judge someone nguriya yaguye, it's over. Who told you it's over? Ninde akubwiye ko byarangiye? Kiretse ni atatahuye ko yakoze icyaha, kubera ko gukora icyaha ntutahure ko wakoze icyaha, icyo cyaha ntigiharigwa, niko gucokora muhemu yera. You have to make a sin hanyuma ukamenya ko wakoze icyaha, ukavuga ni God forgive me, nyeza kandi ntunganya. Amaraso Yesu Kristo, imbabazi ziwe ziba vyiteguye kuguhobera umwanya wari wose. Rero wabwiye imbabazi z'Imana nicyo kintu cyambere cyama hafi gusumba ibindi bintu byose. Byose birashobora kuba kure, ariko imbabazi z'Imana zama hafi igihe cyose. Navuze ngo imbabazi z'Imana zama he? Imbabazi z'Imana zama hafi. Imbabazi z'Imana zama hafi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimye cyane. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu natufashe cyane. Amen. Hano uzikora umudiakono kazuza hano ntuzozishika wicara hari inyuma kuyapa mbere, uzozuraza ushika wicara hani imbere wizana wewe nyene bukebuke cyangwa aba protocole bakuzana. Yes, Imana nimba yagushize mu ico kibanza, you have to honor that place. Imana nihabwe icubahiro cyane. Hallelujah. Wherever you are, if you know, come forward here. Bless you. Amashimwe kuri Kristo Yesu.
So when God blesses you, is because he knows that hari icyo ngomba gukora kubwo gikorwa runaka. Imana, okay, come back, just look at me, Mondale, right? Just look at me, thank you. Imana yahamagaye Abraham imushyira muri position runaka, nuko yarizi ni uyu mugabo ngira ndamushyire ngaha kubwo umumaro n'inyungu y'abantu benshi. Nza nibaza nti iyo Abraham avuga ngo ndiyankiye akavyara, avuga ni Mungu umeniita akini mie na katara kwa jina, yari kuvuga irya Yesu kuko ntago bari bamuzi. Imana idufashe cyane, avuga ni ndavyanse, hari umugambi munini utari gushigwa mu ngiro. Kumbura Imana yari guca mu bundi buryo kubera ko irakomeye kandi irahambaye, ariko iyo yari kuvyanga Imana yari guca no ku wundi mugabo we yari kuba homes na babandi benshi b'amahanga menshi. Nimba nawe urimwo muri ayo mahanga menshi, yes, Imana yari kiramubwira nawe wari kuba homes. Ikintu ushaka gusigura ni iki? Iyo Imana ihezagiye umuntu, reka mvuge ingabire, iyo Imana iguhaye ingabire aka kantu mukumve neza ose naho kandi kuze kukandika harabona kabwingira nongere ndagasubiremo. Iyo Imana iguhaye ingabire cyangwa se iguhezagiye, ibikemuye ibibazo vyawe n'ibibazo vy'abandi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So when God gives you a gift, Imana iguhaye ingabire yariyo yose, umugisha ari wo wose, Imana ibigukemuriye ikibazo, apana wewe gusa, ikemuye n'ibibazo by'abantu benshi cyane. Okay, I will explain. Ndaza gusigura neza cyane. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ni muri wowe ni amahanga menshi azohezagirirwa. Ni kuvuga Imana yabanje kumubwira ni nzoguhezagira, nzoguha umugisha, nzohezagira ibiganza byawe. I will bless your life, I will bless your fruits, I will bless your hands, I will bless your mind, and then through you nations will be blessed. Nzoguhezagira kandi biciye no muri wewe nzoba mpezagiye amahanga menshi. Ndakunda gutanga urugero kuba entrepreneurs. Aba entrepreneurs n'abantu batangura business ahantu itariri, kumbure bakaza mu kibanza runaka bakavuga ni hano hantu nta sukari idandazwa. Okay, reka nzane ibotiki idandaza isukari gusa. Ku giti ciwe abagize benefits, agize revelation, wewe iza kumuzanira inyungu, ariko afashe na babandi badafise yaki ya sukari, abashikirije ico badafise, nawe bamuhereza ico yarakeneye. That's an entrepreneur. So Imana ikora investment zisa nk'izo. Iyo Imana iguhaye ingabire, igatereka ingabire yayo muri wewe, mu vyiyumviro vy'Imana, Imana ibikemuye ibibazo by'abantu kandi bikemuye n'ikibazo cyawe. So ingabire ninavuga ingabire wumve talents, iyo ariyo yose, whether is to sing, whether is to do something, whether that, like ikintu cyacho cyose ushobora gukora like a gift. Kandi navuga gift wumva ingabire y'Imana, right? Wumva ingabire y'Imana mu buryo bw'impemu, mvuze n'ingabire wumve n'ingabire iyo yose no mu buryo busanzwe bw'ubuzima busanzwe. Hari abantu bafite ingabire yo kujisha, hari abantu bafite ingabire yo gutanga utuntu runaka. Donc any gift ni ingabire zitandukanye. Hari abantu bafite ingabire yo kuririmba, hari abantu bafite ingabire yo kudandaza, hari abantu bafite ingabire yo kuvuga like journalism ntagari bya bose, hari abantu bafite ingabire. Donc like those kind of gifts, nimbubaye udafite ingabire uzaba ufise ikibazo. Muri mibohero turaza kugusengera iyo byoba ari ibohero. Imana idufashe cyane gose. So ndagomba kuvuga ngo hari gituma Imana yateretse ingabire yayo muri wewe. N'ivyiyumviro ufise, urabona the way you think, uko uwiyumvira, character zawe,
yawe uko ugenda. There is a reason why you are like that. You are not like that for nothing. So uraza gutahura rya jambo nahereye kumvuga nti va, hanyuma utahure n'ijambo rya kabiri rivuga nti akira. Donc muri wewe niho imiryango izohezagirirwa. Irya mbere rivuga ni va, irya kabiri nso guhezagira, irya gatatu mbwira ni muri wewe niho imiryango izohezagira. Ni kuvuga hariho irya mbere kuva mu kibanza runaka, icya kabiri hariho guhezagirwa ku giti ciwe, icya gatatu hariho guhezagirwa kw'abandi biciye muri we. So ngo masigurire ikintu bitwa talents cyangwa se ingabire cyangwa se umugisha Imana yahaye umuntu. So what is a talent? Ninde onsigurira tala cyangwa se gift cyangwa se ingabire mu majambo make cyane gose. Umuntu yumva yotanga icyumviro kuri gift gatoya. Ndiko ndigisha, I'm not preaching, ntago ndiko ndavuga ubutumwa. Yes, nashimwe. Gift, duhere kuri gift. Gift, yeah. Ingabire. Yeah. Yes, ashimwe. Yes. Bo uko je numva siko namwe mushobora kwa muvyumva. Yeah. Ikintu cyambere gift ni ingabire. Ariko je mu ruhande rw'iwanje ingabire numva ko ari ikintu ushobora guhabwa atanu ruhara ubifisemo. Yes, ashimwe. Ingabire ni ikintu ushobora guhabwa utarundagikwiriye. Aho ni ku ruhande rw'ingabire. Ego. Tara nayo. Tala. Bisa n'ibifitanye isano ibyo byose uvuze. Yes, nibaza rero iyo gift batubariye. Ni ikintu tugabirwa bitabikwiye, tukagihabwa kikabicacu. Nuko exactly, someone nibaza ko ari ukunyene. Yes. Anyone else has an idea? Now ndafite icyumviro, okay. Nibaza ko ari nko kunyene. Ingabire, it is the thing kigenda kiba discovered, kikagenda kidekuvra hanze yawe, ubizi cyangwa utabizi, ariko ushobora guhomba kutakorera mu ngabire yawe kubera ko wasamaye kandi utigeze uba mu kibanza cyo gushobora kuba activated kugira ngo iyo ngabire ishobore. Urabona hari umuntu afise ingabire yo gufata indimi nyinshi, mugabo utazungurutse ahantu bavuga indimi nyinshi ntabwo uzokwigera umenya indimi. Birasaba yuko utembera ahantu bavuga indimi kugira ngo ushobore gufata izo ndimi, cyangwa se ukora ama effort yo kurondera ukuntu ushobora kumenya izo ndimi. So hari abantu bari talented, ushobora gusanga zindimi nyinshi cyane ariko ntabwo zamusanze mu Kanyosha cyangwa kumutakura. Oya, yarazirondeye, aragenda arazirondera atandukanye. So talents ni ingabire iba iri muri wewe. Is something which is hidden in you. Ni ingabire Imana yashize muri wewe, hanyuma ntago uyizi ariko irakeneye kwihura na environment runaka kugira ngo ishobore kwishira hanze. Hari abavuga butumwa batazigera bamenya ko abavuga butumwa badahuye n'abavuga butumwa bagenzi babo, batangure kubafata ukuboko ngo bavuge butumwa. Hari abatazomenya ko aba intercessor batarahura n'abatera intercessor bagenzi babasenzi ngo babafate ukuboko ngo bamenye ko abasenzi. Hari abatazomenya ko abaririmbyi batarahura n'abaririmbyi. You must meet somebody ashobora kukwinjiza mu mugabane wawe no mu ngabire yawe. So okay, ingabire, that's it. When you reka mvuga ikindi cyakane naco, icyakane kiravuga ni why kweri kitu ufise ingabire. Baza umutima wawe, why are you talented? Donc ubizi ko ufise ingabire cyangwa utayifise, ariko ndaza uraza kuvangaho umenye ko uyifise. Amen. Baza umutima wawe, kubera iki wagabiwe iyi ngabire. Ni Tezuera Justin. Jewe ndibajije, nawe ni wibaze kutibajije. Why are you gifted? So why Imana iduhereza ingabire, cyangwa se why Imana iduhereza umugisha, cyangwa se why Imana idushira muri position runaka? Kubera iki wabaye umuganga utera inshinge? Kubera iki wabaye umwigisha wigisha? Why? Just why? Kubera iki wabaye umusirikare? Kubera iki wabaye umupolisi? Donc kubera ko wewe uri umusirikare ariko uyu nawe si umusirikare, ariko hari gituma w'Imana yakugize ico uriya nawe imugira iki. Yes, there is a reason why. So kubera ko umuririmbyi uyu nawe aramuvuga butumwa, kubera ko yaramuvuga butumwa uyu nawe akora ikindi, kubera ko udandaza uyu nawe akora ikindi. Like why are you gifted? Kubera ki ukora ico kurakora. So ndagomba nkangura ubwenge bw'umuntu gatoya ngaha anye. Amen. And then tuze gufata umwanya wo gusenga. So when I was playing, igihe nariko ndasenga, Imana yarambwiye abantu bafise ibintu byinshi muri bo kandi ntago bazi ko babifise, kandi ndagomba ko bija habona kugira
kugira ngo bishobore kuba umusaruro mu bwami bw'Imana. Amashikumana, haleluya. Abantu bafite ibintu byinshi kandi ntibazi ko babifise. Ndakeneye ko bamenya ko babifise kandi bizabahabona kugira ngo babere umugisha imiryango yabo, kugira ngo nabo bwabo bibere umugisha ku giti cyabo. So ndicari ko ndaza nturatahura neza, ariko ndumva ko biriko biraza bukebuke. Imana nidufashe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So there is a reason why you are still alive. Hari igituma ukiri muzima utarapfa. Can I come in again? Hari igituma utarapfa ukiri muzima. Reka ndakubwire, ntago tutarapfa kubera ko tutategeza kuba twarapfuye, ariko niturapfa kubera ko Imana yaturemeye gukora kitarahera. It's still taking place. Kubera ko ibyo twahuye nabyo byishe benshi, ingwara twagwaye zishe benshi, imitego abadayimoni baduteze yishe benshi, ariko turicyariho. Ni kubera ko Imana yaturemeye gukora ntago kiragira gute, ni kirahera. Our assignment is still taking place. Ntago uranagera no mu Imana yakuremeye kubamwo. Reka ntugere ku rugero kuvuga ngo I'm dying. You are dying how? Kiretse nimba utasezerano ufitanye n'Imana. Ariko nimba Imana ifitanye isezerano nawe uzoba ugeze mu menyo y'intambwe, Imana izogusokoramwo. Ntabwo ubayeho neza kubera kurya indyo yuzuye cyangwa se ibyo kurya bikwiye. Ntabwo ukiriho kubera ko ufise mitiweli. Ntabwo ukiriho kubera yuko ufise amafaranga yo kwivuza. Ntabwo ukiriho. Oya, hari ikintu numva isi imwe iriko iramamagarira ivuga ngo niteze uwera. Hari icyo naguhamagariye gukora runaka, hari umuhamagaro nashize ko, hari igikorwa nateretse muri demiri runaka, ibihumbi bibiri runaka, kandi ntabwo kiracika. Naho ingwara iza kuza iragusigura amahoro, amajambo niyaza aragusigura amahoro. Your assignment is still taking place. May somebody say my assignment is taking place. Assignment gikorwa canje kiracariko kirabandanya, ntago kirahera. Imana nidufashe cyane gose. Hallelujah. Amen. So mu vyiyumviro vy'Imana, iyo Imana itanze ingabire cyangwa se itanze ivyiyumviro runaka cyangwa se itanze gift runaka, ibikemuye ikibazo muri society. Nimba Imana iraguhaye ubwenge kugira ngo wige amashuri menshi, Imana yari ishatse gukemura ikibazo cy'abandi baziga biciye kuri wewe. Nimba Imana yagutonke in the mind of him, mu byumviro by'Imana, Imana itanze ingabire, itanze gift. Kandi nabaje ngo why are we gifted? Kubera ko dufite ingabire, ni kubera ko mu byumviro by'Imana, Imana yaduhaye ingabire idutereka ku isi kugira ngo dukemure ibibazo biri hano ku isi no mu miryango no ku buzima bwacu. Ntago muranyumva neza, ariko muraza kunyumva. Hari umugabo yitwa John, Yohana Umubatiza. Usomye muri Yohana wa mbere avuga ngo hari umugabo yitwa Yohana. Uwo yari yaratoranyijwe n'Imana, yaramagawe n'Imana kugira ngo aze gushingira intahe bigire ugiye kuza. Ni kuvuga Imana yamuhaye ingabire yo gutinyuka no kuvuga, aza gushingira intahe ikintu abandi batari bwabone. Imana ishize umutima runaka mu muntu runaka, nuko ibigomba kuza gukemura ikibazo n'akarere na area. Reka ndakubwira akantu utaruzi. Igihe cyose ubuzima bwawe bwose uzobamo, Imana yarateguye intara uzocamwo, igihugu uzocamwo, quartier uzogeramwo zose, kandi yarateguye n'abantu bazogufasha kugira ngo ubuzima bwawe buzobandanye bwegera imbere. Ndabona byizeye bakeya, ariko nagira ndakubwire, ni wizera iki igihugu cyose uzohonyoramo, Imana iragifisemwe abantu kandi yagiteguyemo kugira ngo bazagufata ukuboko. So the reason why Imana itanga gift ni kugira ngo ikemure ibibazo by'ubuzima bw'abantu babayeho. So ibaze rero, kubera iki
utinjira mu ngabire yawe, kubera ko Imana yaguhaye kwiga kugira ngo igikemurire ikibazo nawe gikemurire abandi. Niwaje kwigisha wewe urahembwa, uronka amafaranga, ariko ufashe n'abandi kuronka ubumenyi. Ni whatever. So God gives you a gift to serve people, hanyuma nawe bikugirire umumaro. We men of God, iyo dukoreye Imana iduhaza kuramba. Abakozi b'Imana bose bapfa benshi bisaziye, kandi abakoreye Imana neza bagumana amafreshere. Nk'ubu nje nzogumana amafreshere gushika mpfuye. Like hallelujah, be like this until I die. Imana idufashe cyane gose. We are always looking nice. Nataga perfume when you just pass anointing mavuta. Imana idufashe cyane. Komera Imana bashimeshe. Ayenza ndabo umusazi ntumwa y'Imana. I look at him. I say, this man is anointed. Uyu mugabo afite amavuta. Numutama asabuza ukuru n'undi agiraje ko. But ewana ariruka aragirige like everything. He is anointed. He is anointed. Mugabo ngahari umujene yishwe n'urumogi n'itabi, afise imyaka 20 ariko yamaze kugenda. Yarunamye already at kubera ko atanyoye y'urumogi, atanywe y'itabi, atanywe y'inzoga nashobora kugira inguvu. Mugabo twebwe anointing, amavuta umwanya rose, tushobora kumara iminsi 20 tutajya, ariko dutanguye kuvuga ukatuyoberwa. Kamwana, is this man fasting like that? That is the income of this kingdom we are serving. Iyo ni umusaruro w'ubwami turiko turakorera. Imana iduhaza kuramba, Imana iduhaza ubwiza bwayo, kandi Imana ikaduhereza n'ijuru. Ariko bariya baruhira muri biriya baronka depression, bakaronka kwicuza, kandi bakaronka nerezo ribi ryo kurangiza nabi. Imana ibagirira ubuntu n'imbabazi aho bari hose, ibatabare. So mu vyumviro vy'Imana, Imana yitanze gift ibikemuye ibibazo vyo muri societe. So nimba Imana yaraguteretse ikagushiraho ukabaho, ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Imana yaravuze ngo mu muryango uyu n'uyu reka mvutse umuntu uyu n'uyu kugira ngo nzomukoreshe iki niki mu gihe iki niki. Igihe cyose utari kuraba mu mugambi w'Imana w'Imana yaguteguriye kubaho, menya ko wawushije umugambi w'Imana, kandi wowe ku giti cyawe uri kurahomba. Hariyo n'abandi benshi bokunguka biciye muri wewe, nabonyene bariko baragira gute parahomba. Nico gituma I'm always saying, ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Menya yuko utari umunyantege nke, you are not weak. No matter how abagenzi, inshuti, imiryango bashobora kugerageza kukwereka kuri umunyantege nke, ntubemerere. Reka ndabahereza urugero. Ubu anye dufate umweye ikintu gishobora kugutwara ubwenge icyo ari cyo cyose, ukaca ugwa nko kwibarabara cyangwa se ukagwa mu kindi kibanza icyo ari cyo cyose, hanyuma umusuma akaza akakwaka telefone, kontake y'imodoka akayitwara, telefone yawe akakwiba ibintu byose. Ari wewe n'uwo musuma, ninde aba yakoze amakosa? Wewe. Urazi ko ufise ibintu bizimbye muri uwo mwanya, kandi atamuntu muri kumwe aza kubikurabira, kandi nta no woronka abikurabira n'ivy'iwawe. Hanyuma ivyo bintu wabiruhiye iminsi myinshi, imodoka si ikintu wiyumvira umwaka imyaka 2 ukironka.
telefone nayo ishobora kubizimbya amafaranga atari make, kumbura ufise n'amapermis n'amapassport n'ibindi mu ngodo, like things like that, n'ayandi makadi atandukanye ubifise ngaho. Katufate basi ko ufise ni miliyoni 30 mu modoka, hanyuma ukaca ugenda ugasorora ugatera amalaundi. Amalaundi ni kwa kunuvuga ni nibaguhi nibakumpere nibaguhi abakongere, voilà, bakavuga ngo bakongere. Imana idufashe cyane. Hanyuma ukagera ku rugero rwo gutakaza ubwenge, udashobora kumenya aho uri. Umusuma akakwiba imodoka, akakwiba amafaranga, akakwiba ya ngodo, akakwiba na telefone. Ari wewe n'uyo musuma ninde yakoze amakosa? Ansi bose. Ari wewe n'uyo musuma ninde yakoze amakosa? Jewe mba nasamaye. Uyo musuma tuvuge basi ko yibye, ariko mwibuke ko birivuga ngo uwiba nashirize, ugororoka narushirize kugororoka, wandura narushirize kwandura. Donc Bibiliya iratanga uburenganzira ku muntu wese. Umuntu yibye ntushobora kumurenganya kuko ni karakteri yiwe, niwe yakoze ikimurimwo. Ariko wewe niwe wabaye ikijuju ku rugero rwo kumenya, ku rugero rwo kwibagira no kutamenya ibintu ukuntu byakuvunye, n'agaciro ufise na responsabilité zo kuba maso no gucunga ubutunzi wahawe, ugasamara ugatakaza ivyo bintu. So hari abantu benshi ngaha kumbura ashaka kuvuga ni gisuma cy'ivyo, okay, nivyo birumvikana, ariko wewe ni wewe wabuze ubwenge ku rugero rwo hejuru ko kudashobora gukurikirana what you are given, ico wahawe. Takiri nama ndababwira kumenya responsibility, kumenya responsabilité zawe, kumenya icuri nico utegerezwa gukora kugira ngo ibintu birushirize kugenda neza. Uyo musuma yivye, it's okay. So hari abantu benshi ngaha Imana yahaye ingabire, Imana yahaye gift, Imana yatoranyije, Imana yahaye ubuntu, ariko uyu mwanya basamaye cyane, batariko barabera amaso, bigatuma we abura umugisha, kandi n'abandi bari kuronka umugisha kuri we badashobora guhezagirwa, bigatuma we atarushiriza kuduga hejuru, kandi bigatuma n'abandi nabo bataduga ngo bagere hejuru. Nimba uzi kuri umuntu mukuru mu muryango, cyangwa se ukabona abavyeyi baradepansize amafaranga menshi, baragurisha udutongo kugira ngo bakwigishe universite, baragurisha utuntu bari bafise, utugurube n'impene byose baragurisha bakurungika mu gisagara Bujumbura, mugabo uyu munsi ukagenda amaguru wuguruye. You are not thinking what you supposed to do. Since kwa umuntu ariko aranaho icyo nshaka kuvuga. Your mom, papa wawe, mama wawe yaravuze ni my dear, niwe dufise kivyizigiro by'umuryango. Mukobwa wanje, muhungu wanje, ndagurishije aka, turatanze aka, genda mu gisagara, ahari niwe Imana yateguye uzotubera mu mugisha. Ariko uyu munsi ngaho uronse ibihumbi 100, nta nubwo bizana no mu gikorwa c'Imana, nta nubwo bizana basi ngo bikorera Imana uvuge nti vyarakoze, at least nabikije ahantu, ariko umunsi runaka Imana izobimpembera. Ariko urayajya like nenda maze kumanuka umusozi ariko ariruka ahagaze, kuduga umusozi biragoye, ariko umanuze uri kuriruka hari akandi ga pressure n'aga speed biguhereza, ukurondera amafaranga uraduga, uri kurahemagurika uvunika, mugabo ukiyapata unateremuka. You chop money like nothing. Imana yarakwizeye iguhereza ingabire itahaye abandi bantu bose. Do you know why Imana yaguhaye iyo ngabire? Urazi gituma amaso yawe yuguruka, urazi gituma amaso yawe yugurutse abamuvukana bose atanumwe riruguruka, urazi gituma utegeka daimoni gahunga abandi mu bana bamwakuranye bazivuze zita
yategetswe gusohoka, and then we yuvuze ni sohoka iragenda. Nimuhabwa ubuntu bw'Imana kubupfisha. Nimuhabwa ubuntu bw'Imana kubupfisha ubusa. Urazi gituma wicaye muri repentance uyu mwanya uri kurumviriza amajambo, ni kubera ko Imana ishaka gutegura ivyumviro no guprepara mindset yawe yuko hari ikintu waremewe kugira ngo uronke umumaro, hanyuma n'umuryango wawe uronke umumaro. Uyu munsi wicaye ngaha, ariko ejo cyangwa hirya y'ejo cyangwa se mu yindi myaka no mu yandi mezi ushobora kugenda mu bihugu byo hanze. Ntuzogende ngo yari yarabitubwira twibutse. No, Imana iguteretse hariya kubera impamvu. Reka abantu barabura ubwenge kugera ku rugero rwo kuba muri position runaka yo kubera umugisha abandi, aho kwibuka ko Imana yabateretse ngaho ngo baduze umuryango, baduze igikorwa c'Imana, baduze ubuzima bwabo, batibagiye ko Imana yabasezeraniye kandi yabashize muri iyo position kubera ubufasha bw'abandi bari hasi bakeneye ko baduga. Bakatabwa ngo Imana yaraduhezagiye, bakajya bakibagira bagasanga banagiye hasi. May God forgive you. Imana ikubabarire cyane gose. Haleluya. Mukozi w'Imana, nimba uyu munsi uri umuvuga ubutumwa ukavuga ubutumwa ukabona biremeye, ntago Imana yagushize muri iyo position ihagushiriyemo ubusa. Iyo position Imana yayigushizemo kugira ngo uronke amavuta, hanyuma uduze abandi, usengera abagoye bakire, wigisha ijambo ry'ukuri abantu babohoke kandi batabagwe, uzuronke ubugingo budashira, ariko uzugire shene y'ibihumbi n'ibihumbi gukurikiye, uri kurajana mu bwami bwo mwijuru. Kubera ko ufise akazi abandi wanyu batagafise, kubera ko uba ibujumbura abandi biwanyu baraheze ruguru barabuze itiki bamanukana. There is a reason why. Hari ya ruguru nta hashobora kuba kumure aho babaye, aho bari ataburyo butandukanye bwo gushobora kwiyungunganya no kugera ku rundi rugezo rutandukanye ku rugero rwabo barimo. Mugabo uri ngaha uricara ukaryama, ukavyuka ukicara ukaryama, uri impene cyangwa uri iki? Imene n'ivyuka igiye kurisha ikagaruka isubiye mu nzi wawe. Nta projet, nta mugambi, nisenga, ntije mu mwemu, nta kintu na kimwe. Nothing. Ufise umugambi uvuga ni nzoja muri Amerika, nzoja muri Amerika, nzoja muri Amerika, nzoja he. Donc like ivyumviro gusa, but you do nothing on it. Your eyes must be opened in the name of Jesus. So kugira ngo uhezage gutegerezwa kubanza kuva, kubera ko Imana yamubwiye ni va mu muryango w'intege nke, naho wibona mu ntege nke wowe naragutoranyije, naho uri mu bandi ariko ntago umeze nk'abandi, naho wicaye mu bandi ariko ntago umeze nk'abandi, naho uryamana n'abandi ariko ntago umeze nk'abandi, naho ufungura nk'abandi ariko ntago umeze nk'abandi, naho muryamana nabo mwavukanye mu ndimwe ku gitanda kimwe ariko ntago umeze nk'abandi. Hariyo ubuntu buri unique, hariyo ubuntu budakugwa ahandi hantu hose. Wowe naguteretseko kugira ngo uzubere umugisha amahanga, ubanza witandukanye n'ivyo urimwo ufise. Take your mind to the next level. Just take your mind to the next level. Pray. Imana nidufashe cyane gose. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm giving you some wisdom and I'm trying to wake up your brain. Hari ivyumviro n'ubwonko businziriye buri ngaha kandi bukene gukanguka bubone. Imana nidufashe cyane. Amen. Ngomba kurangiza dusenge. So your brain needs to wake up. Ntago bibaho ko ushobora kubaho imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 nta kazugira, ni wize no gusenga, nushaka no gusenga. You don't want even to play. Gusenga ntago ntibikora ababuze ico bakora, ariko basi uvuge ni Imana, naho isi mu mategeko y'isi idashobora compromotinga ntizi, idashobora kwakira njewe ntafise diplome, idashobora kunyakira muri ubu buryo na buriya, ariko basi wewe ntago wita kuri dogle y'amashure y'umuntu. Iyo wigishije ishure ryawe umuntu rirakomera cyane, agahindura ivyiyumvira akagera ku rundi rugezo. God anoints me. Uri umukobwa urarindiye kuzorongorwa, nimba witeze kumugisha uzova ku mugabo wawe, you have lost your way, you're going nowhere. Ndaguciye intege.
hari abakobwa baba bicaye barindiriye umugisha gusa, kandi abo bakobwa bishima kubi, nibo ba mbere bishima. Aho nyene nibo ba mbere bishima kubi, bari mwibohera. Imana idufashe cyane. Amen. Nagira ndabavuga ariko ndababikiye akabanga, ikindi gihe zobavuga. Ariko nibo ba mbere bishima kubi. Arashobora gukoma induru mu rugo kandi ariko atambira ku ngodo y'umugabo, sio yake. Mugabo akifanya hiki kidogo tu achaziba, bacavuga ni ya manyama yagiye he. Urazi uwo ndiwe? Oya, tubwire umugabo wawe arapana wewe uri wewe. You have nothing but your husband have something. Abagore muze mushimira Imana, Imana yabahezagiye. Urazi gituma iyo pastor arongoye umukobwa asanzwe, umukobwa ngo aca yitwa mama pastor. Ninde yamugize pastor ko batamusenge? Ariko nta mugore w'umupastor ashobora kurongora umugabo ngo umugabo nawe aca aba pastor. Haraho muri abibona? It cannot. Abagabo twikomera amashi. So you become mama pastor. Who played for you to be a pastor? Kandi rero abantu bose bacamugirira ikize nguriya no mukozi w'Imana, kandi ugasanga pastor yamutoye ari yamwisite, uwo mwana atigeze amenya n'ibintu byo gusenga, bakacavuga nguriya n'umugore mukozi w'Imana afise amavuta, they just honor him, bakaca bamonalinga, they honor her. She was not a pastor and she doesn't know how to pray, but it is hiding in anointing of her husband, and then she becomes a pastor also. So Imana rabahezagiye cyane, mukomere Imana mashi. Blessed. Hallelujah. Abagabo rero mutegerezwa guhasoringa kugira ngo umugore wanyu azofate titre nziza. Komera Imana bashi namwe. Titre umugore wagusanze ko niyo ategerezwa gufata. Of course. Iyo Imana iguhaye ingabire bishatse gukemura ibibazo by'abantu kandi bishatse no gukemura ikibazo cyawe, Imana yaragutoranyije ariko ntuzi ko yagutoranyije. You don't know that you are chosen. You don't know that you are chosen. Kandi n'igihe cyose umenye kuri chosen. This is one thing. Ukora gute? Kora iki? Imana ntagishobora gukora ikosa ryo kugutereka mu muryango idafise impamvu. Hari gituma wavukiye mu muryango ukenye no kugira ngo umuryango wawe uzomenye ubutunzi biciye kuri wewe. Hari gituma wavukiye mu muryango uriyiritse ni kugira ngo benshi baze bige biciye muri wewe. Hari gituma wavukiye mu muryango w'abapagani ni kugira ngo benshi bazamenye Kristo biciye kuri wewe. Hari gituma there is a reason. No. Amen. Ntago ari byiza. Imana birayibabaza iyo ihaye ingabire umuntu akayipfisha ubusa kubera iki ari wose umutima wo gutanga abandi bose badatanga. Imana yashatse ko mu gutanga kwawe izobiguhezagirira hanyuma ihezagire n'abandi benshi biciye mu gutanga kwawe. Igihe rero utari kurashira mu ngiri cy'Imana yaguhagurukirije uri kuriyicira umugisha kandi uri kuricana umugisha w'abandi. Nico gituma nama nababujije ntimuze mukora ikosa. Imana ntago ikeneye abantu benshi, Imana ikeneye umuntu umwe kandi uwo muntu ari wewe. Imana biciye mu muntu umwe igenda igafasha abandi bantu benshi. Ntago Imana ishobora guhamagara abantu benshi. Nk'ubu twese ntago duhamagara ngo iduhereze ivuge ngo ndabarungitse gukora iki niki. Oya, Imana ivuze ivugana n'umuntu ku giti ciwe hanyuma uwo muntu akagenda akagura ubwami bw'Imana. Aho Imana ivuze ngo ndaguhezagiye kugira ngo uzuhezagira abantu cyangwa se ndabahezagira ngo nzemezagira abantu, ntago iduhezagiye twese uko. Ihezagiye umuntu ku giti ciwe ari ngaho kugira ngo agende umugisha mu miryango yabo, kubera ko jewe umuryango wawe ntawe nzi kandi nawe nawumenya sinomenya wose. Kumbe nshobora kumenya kubera ndi umurongozi wawe, ariko undi mwicaranye ashobora kutamenya umuryango wawe. Ariko Imana iguhezagiye wewe, ibiguhezagiye kubwo abakuzungurutse nabo mwamenyanye bose. Nico gituma ukwiye kugwana intambara. Harakene
harakenewe abantu ko bahaguruka, apana kugumurira gusa, apana kuguma widoga jewe ibintu biguma bipfa, ibintu biguma vyanka. No, haguruka usenge, biga ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Fight. Amen. Learn how to pray. Call on Jehovah. Gerageza icambere, icakabiri, icyagatatu vyanse, keep on trying. Umunsi urizina uzogera kuco Imana gutoranyirije, kubera yuko uko biri kose ntago uzopfa utageze mu kintu Imana yagutoranyirije. Hallelujah. Nimba uri umuntu ukabura ahantu akaba ari wowe uzi ico kintu wenyene, ugasanga mu bantu 100 ni wowe uzi gukora iyo systeme wenyene, reka kwishima no kwiyumva. Imana yagushizaho kugira ngo ukemure ikibazo c'abo bantu, ukemure n'ikibazo ciwawe, kubera abo bantu batabayeho nawe nta kibazo ciwe gishobora gukemuka. Rero nk'umuntu yiyemera ngo jewe ninje nshoboye ibi, jewe ninje nshobora gukora ibi, jewe ninje mpambaye, uri kurihenda cyane. Nimba Imana yaraguhaye ingabire, ikakugira umwigisha, ikakugira umuganga, ikakugira umukozi w'Imana, yaguhaye ingabire kugira ngo ukemure ibibazo by'abandi, ariko nawe ibibazo byawe bice bikemuka. Reka kumva kuri ikintu gikomeye bariya abantu badahari nawe ntushobora kubaho. Imana iguhaye ingabire yishatse gukemura ibibazo by'abantu, ariko nawe itakwibagiye. So utegerezwa kumenya yuko icyo Imana yaguteretsemo ariko ubw'ubuzima bw'abantu. Niba ufite alimentation nini tutaje kugura se, urabijya byose ubimare. Nico gituma vuga ni wow, thank God warampezagiye kugira ngo nshobore gushikiriza ibidandazwa ku bandi bantu, ariko nanje mpezagirwe ya warampezagiye wampaye ibi. So ndiko ndasupplying ibidandaza ku bantu, abantu bariko bararonka ivyo bari bakeneye. Ushoboye kugenda Dubai, ushoboye kugenda China, ushoboye kugenda Amerika, ntuzuduhonyorako. Ugiye ukabizana bikaguma hajya ntitubigure, nta kintu uzobe kumari, uzohomba ugarure na 10 nayo kujya uyabure. Imana yaguhezagiye kugira ngo ubibere umugisha kandi ubere umugisha n'abandi. I don't know if somebody is hearing me. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, 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 hallelujah. Ndagomba uyu munsi Imana yugura ubuzima bw'abantu kubw'inyungu y'abantu benshi mu izina rya Yesu. Imana yugurura umugisha w'ubuzima bwawe, Imana yugurura ubuzima bw'amaso yawe. Hari abantu rero ngaha Imana yahezegeye haye ingabire, mugabo Satani yarafashe ibintu byabo, abadayimoni barafashe ibintu byabo, abapfumu barafashe ibintu byabo, abarozi barafashe ibintu byabo. Mu byumviro byabo they try, baragerageza, barakora, barara amajoro, baguma bari updates, barondera ukuntu bashobora gutera imbere, barondera akazi, they try, ariko bikanga. Uyu munsi Imana irugurura umuryango mushasha mu izina rya Yesu. Sinzi ko ari umuntu avyizeye ngo ahaguruka atere haleluya, ariko uyu munsi Imana irugurura umuryango mushasha. Haleluya. Ndumva abantu muri kuno kwezi kwa gatanu bazoshinga intahe benshi. Professor. Ndumva abantu Imana igiye guhereza akazi benshi cyane. Amen. Ndumva abantu bagiye guhezagirwa mu rudandazwa benshi cyane. Amen. Abadandaje bari hano muduzi ibiganza, Imana igiye kubahezagira mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana uje kugutumbera mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Yes. If God blesses you, don't be weak. Kurugero ko kwibagira no kwirengagiza no kutamenya ikintu Imana yakuremye n'icyo Imana yagutoranyirije. Imana yakuremye kandi gutoranya kubw'umugambi ukomeye n'ikintu ciwe cyayo gikomeye. Ntiwibagire, ntiwirengagize ikintu Imana yakuremeye. Imana yakuremye ikintu gikomeye. Kweri kuri kurihebura, kweri kuri kurica intege, kweri kuri kurumva ko usuzuguritse, kweri kuri kurumva ko nta kintu kimwe wokora, kweri kuri kurikengera, kweri kuri kurumva kuri imbwa. No, ntabwo uri imbwa, waremwe mu mugambi w'Imana kandi Imana igusaba umugambi ukomeye. Kubera kuri kurumva ko utuma upfa, hagarika ibyo byiyumviro mu izina rya Yesu. Amen. Stop
stop that mindset. Kweri kuri kuriyumvira igituma wicuza igituma wabayeho. Abakobwa benshi ngaba ariko baricuza, they are regretting. Abagabo benshi bariko baricuza, iyo menya sinari kurongora. No, Imana niyo yemeye kurongora kuba ku rugo. Kandi Bibiliya ivuga ngo iyo hataba Imana izigama igisagara, umucunzi w'igisagara yocungira ubusa. Rero ntugire ngo umuryango wabayeho kubera wewe, kubera ko Imana ikuretse umunota umwe umuryango wawe wosanzara ugapfa, benshi bagahera. Rero umuryango wawe ntabwo ubayeho kubera wewe, ahubwo utunzwe n'Imana. Kandi Imana izogutungira umuryango. Ntabwo bazopfa bishwe n'inzara mu izina rya Yesu. Ntabwo bazobura aho baba mu izina rya Yesu. Ntabwo bazobura aho baja mu izina rya Yesu. Reka kwikengera, reka kumva ngo runaka yamevye, ngo nta wundi muntu yonkunda. Who told you? Runaka nimba araguhevye, let him go, let her go. Hariho abandi bantu benshi Imana yateguye ku bwawe. God loves you. Amen. Imana idufashe cyane gose. Praise God. Amen. Imana idutabare. Imana isa umugambi ukomeye cyane ku buzima bwawe. God has very big plan. Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku buzima bwawe. Ntuzi ukora ikosa ryo kumva yuko ubereyeho ubusa. Ubereyeho ubusa? No, ntabwo ubereyeho ubusa. Imana muri we yashyizemo imbuto yayo, kandi izogukoresha ibikomeye. Muri we hazovamo abavugabutumwa benshi. Reka kumva ko wokwiyica. Birashoboka ko muri we havamo umukuru w'igihugu ukamuvyara, kubera ko nabagiye bavyara abakuru b'ibihugu ku isi ntago bari bazi ko bazovyara perezida wa Amerika Barack Obama yavukiye muri Kenya, ahantu habi mu buzima bubi, akazu gapfuye nabi kameze nabi. Mugabo yatwaye Amerika ijugumiza isi yose. So muri wewe harimo amahanga menshi, harimo ubutunzi Imana yabitse, sote mu ruvyaro rwawe, sote kuri wewe nyene, sote n'abukozo bagukomokako. Don't despise yourself. Reka kwikengera no kumva yuko kugira nabi. Ndabizi birababaza guhebwa. Mugabo ntugahebwe ku rugero rwo kumva yuko wotuma upfa. Nza ntangara cyane iyo numvise umukobwa avuze ngo narababajwe cyane, numva nta wundi muhungu nosubira gukundana nawe. Like who? You're joking. You're joking, man. You don't know what you are and what you're supposed to do. Ni gute ushobora kwemera ko Satani akugarana mu cyumba cya deception? Imyaka 2 uri muri deception, imyaka 3 uri mu gahinda, uri mu marira. Iyo myaka 3 watakaje ibintu byinshi bikomeye wategezwa kuba warakoze. Ngo je ngo narabaye desi n'abantu nabayike. The devil is stealing you without knowing. Satani ariko arakwiba utabizi, ariko araguhushisha ibintu byinshi utabizi. Abahungu barankomerekeje, sinzosubira gukundana n'umuhungu. Imana nimba yemeye ko abo bantu baza, yari subasha ko kubahagarika, ariko nuko yabonye ko use capacity yo gushobora kubihandolinga. Ikibazo iyo bije ucushaka kubisangiza abantu bose, bakaca bagucinege bakakutekuhaja. Menye ubwira ikintu, menye n'utakibwira. Menye uwo wegera uganiriza, umenye n'utaganiriza. Kandi ube mu buzima bw'ibanga. Mukundanye n'umuntu si ngombwa ko abantu bose babimenya, ku buryo nimwahebana uzobiciro ry'umugani. So love, let your love be secret. And then if you break up with someone, gukunda bibaho. Kandi urukundo ntago rusaba uburenganzira mu kuza. Uravyuka rimwe ukabona umuntu ugasanga wamukunze. Ni nkuko bushobora guca ugasanga ni mugikundana mu bantu batarubaka. Of course gusa abamaze kubaka bamwaramaze kuba umwe, muduga mumanuka, muradugana, muramanukana, murakikamana, muradugana, murasinzirana, you do it all of the time together. But when ntukibohere ku muntu mube pata na rugi kandi mutarubaka, ni gute umuntu akwabariza umutima ku buryo uhindura ubusashi kandi atari umugabo wawe, atana gahunda urabona afise. Muchumba marira mana ma. Okay, crying like a baby. Oh, nagwekwa msemeye, nari naramusengeye, naramudugiye imisozi, nari naramwisonzeshereje, nari naramuhamagaye, none ukacumara indwi yose
wose wiyugaranye mu cyumba yo bakaguhamagara ngo ino gukora ku kazoya ndagwaye. You are not sick, ntabwo ugwaye, you are lying. Uri mwibohera abadayimoni bagushizemwo. N'umuhungu w'umugisha akaza unamufukuza. All boys you are the same, they are not the same. Abahungu ntimukaze mubabaza imitima y'abakobwa n'abana beza cyane, they are beautiful. Ndabavugiye mu nkomera. Hallelujah. Mugabo umukobwa ntakaduge nawe uduge, aduze go down, acha yoroha. That's how they are. Imana ishinge cyane. Hallelujah. Ntukakore ikosa wugaranirwe muri deception. No, uhereza umutima wa muntu. Ari abandi bafite ingeso, umuhungu ari fiancé wawe ntago ari umugabo wawe. Gutuja gutekera fiancé wawe, you go to cook for him. Uramumesera, uramugororera, uramutekera, you do everything for him. Nico gituma niyaguheba uzotabagurika umutima. Naramuhaye byose, nta na kimwe nyene wisigarije warabimuhaye. Ese ushaka bigende gute? You have given to him everything. So you have to be mature and umenye ico gukora n'ikitari ico gukora. Abahungu iyo ubahaye byose nyene nuko bigenda. Siko gabahungu. Ariko n'abatakijijwe apana abo ngaha, abaje ngaha bose n'abana beza. Very good. Abaje ngaha. Hallelujah. Hallelujah. Abagabo n'abasore baje ngaha bose n'abana beza, twikomera amashi. Imana ishimwe cyane gose. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Reka mvuga kandangize. Imana niyo ugurura umugisha ntuwusamareko. Mu Cyongereza bavuga ngo chance comes once. Amahirwe aza rimwe. So when chance comes, take the opportunity. Amahirwe aje yafatirane hakiri kare, kubera ko ntazoguma ameze kuriya kuntu yari ameze. So abantu bose baboshwe n'umwasatani kugira ngo ntibashobore kuronka umugisha. Imana yaguteretseho kugira ngo ubere umugisha abavukanye, kugira ngo ubere umugisha famiye, kugira ngo ubere umugisha bagukomokako nabo muvukana. Ariko uyu munsi ntabwo uri kuraba umugisha kuri bo. Ikintu cyose kiriko kirakubuza kuba umugisha ku buzima bwabo tugomba tugikureho. Haguruka dusenge. When God gives you a gift, He has solved the problem. Imana nimba iguhaye amafaranga, ibuze ni mu rushengero harakenewe iki, genda ukemura ibibazo. Mu muryango hakenewe iki, genda ukemura ikibazo. Ariko nawe wikemurira ikibazo. Just Imana nidufashe cyane gose. So hari abantu benshi Imana yahezagiye mugabo badashaka kuba mu muhamagaro no guhagarara mu Imana yabahezagiyemwo. Nimba udakonje canke ntubirengira ngire gute, ndakudahwe ishami ryose ritama nukurica rigaterwa mu muriro. Niko bimeze, niko ijambo ry'Imana rivuga. So iyi Imana yaguhezagiye ikaguhereza ingabire, nuko ibivuze ni go for this. Mu gihe wagwaye abandi ngwari kabica mbwa ugakira, yavuze ni genda unkorere, ntiharagera kupfa. Hari ibyo nasigaje kugenda kunkorera, genda unkorere, genda umvugire, genda uzana abantu kuri Kristo Yesu, genda uzana abantu mugakiza, genda ukora ibi. Mugabo wewe uricaye, why are you sitting? Baza mugenzi wawe, kwereka wicaye utari kurakora igikorwa c'Imana, kwereka usama utari kurakora igikorwa c'Imana. Ibi narabivuze kandi nongenda bisubiramo. Ntureke abatarabizera ko bashaka kukumvisha ibyo kwizera kandi batagusumbya kwizera. Wewe warababwiye ibyo kwizera baranka kugutahura. Niwabona udashoboye kubahindura, itandukanye nabo, kubera ko bazokucafuza bagutandukanye n'ubuntu bw'Imana.
Imana nidufashe cyane gose. Bazokwereka ibimeze nk'ari byiza kubera ko ubushobozi bw'umwijima bwo kugukonvenka uzotahura. Ariko wewe nawe wisanga uri kuragenda, sindakubwiye kubanka cyangwa se ubatanka nkakanuka. Ndakubwiye ngo ntukazutebana n'abatizera, ntugatebere mu nzu y'utizera, ntugatebane n'abantu ubona ingeso zishobora kugucafuza no kukwanduza no kukugirira nabi. That's person who has that behaviors. Nagushobora gutebana n'umusambanyi ureke kumusambanyi, nagushobora gutebana n'umubeshi. Nico gituma Yesu yavuze ngo ujya muntu yamubaje ngo njewe mbwira nanjye mbwira mugenzi wa nawe ndakubwira uwo uriwe. So uwo mugendana agufasha kubaka uruzitiro rw'ubuzima bwawe cyangwa kurusenya. Ndagasubiremo ntago mukumvise. Nemuze ngo umugenzi wawe, abo mwirigwana, abo murarana, abo mugendana, inshuti zawe, abo mucata, abo muvugana, abo mwamana, abari ku buzima bwawe bagufasha kubaka uruzitiro rw'ubuzima bwawe cyangwa kurusenya completely. Menya abagenzi ugira, menya nabo ugendana, menya bugira umuvyeyi. Ntagara abantu bose bakwitwa umuvyeyi. Uyu munsi umuntu wese amwita umuvyeyi. No, who you need to call a father. Menya ugira umugenzi, menyana n'abantu muvugane nabo ariko ntubagira abagenzi. Mu buzima mfite abagenzi back. I have no friends but I know people. Ndaza abantu kandi turazinanye kandi turakorana, but they are not my friends, because if you become my friend I will be able to share all of my life to you. Iyo ubaye mugenzi wanje ndagusangiza ubuzima bwanje bwose, kandi mbonye utari capable yo guhandolinga situation y'ubuzima bwanje nta mpamvu yo kukugira umugenzi, kubera ko uzonsambura unyice n'agafondasiyo kaba narifise ugatakaza ugasenyure. Reba sekotopa uzogendana n'abantu babi basosuka poison mu buzima bwawe. Igihe COVID-19 yari kirandura ntago yakwandura udahuye, ntago wayandura udahuye n'uyanduye. So utegerezwa kugira kumenya bugendana nabo namuvugana nawe. Wa mukobwa we ngo ari ibintu bimbabaza, ugasanga kubera ko ushaka gusirimuka, ushaka kuba umusirimu, ugaca ushaka nawe kugenda n'abasirimu, kandi abo basirimu banywa inzoga, banywa ibitabi, banywa ibintu bibi. Wowe ufite responsibility z'ibyo gukora, uzotakaza ubwenge, wisange nawe uri gukora ibintu bitakogwa, wisange wabaye nabo ngo nuko umusirimu uri kuraba ikindi kintu ntazi. You are not silimukeking. You are not. If you want to be a VIP, menya responsibility zawe, umenye icyo utegerezwa gukora, umenye ahari point foro yawe, hama point foro yawe yihagarareko, uyidugireko, ikuduze, hanyuma uzokwisanga uri kuba mu buzima bw'aba VIP wewe ubwawe. Yes. Narashatse igihe kirekire cyo kwiba kugira ngo ndonke amafaranga nanjye sirimuke nse neza nk'abandi, mugabo byanjanye mu rupfu, nta handi byari ko biranjana. Ariko igihe namenye umuhamagaro wanje nawe uhagazemwo, ndawitangira, ndawisonzesha, ndaheba byinshi kubwaho, ndaheba abagenzi bose, ndaheba inshuti zose. Ariko nari nyine I needed something, ndaheba byose, ndaheba kuryama, ndaheba kurya, rimwe na rimwe ndiyima ivyo bisa neza bikayanga, navuga ni I need guhagara kuri prayer for yanjye. So it was my calling, wari umuhamagaro wanje until today. Ndicari ko ndisonzesha ndara amajoro kugira ngo ngaburire umuhamagaro wanje ndende uhagarareko. Uyu munsi ndambaye cravat, by the way ninjewe jenyene ndayambaye ngaha, abandi mwazisize muhira. Komera Imana amashi. Hallelujah. Amen. Yes, I was not expecting to wear a tie. Reka ni Imana. So menya pray for yawe, reka kwasamana n'abagenzi batazi ibyo barimo, reka gutakaza umwanya n'abajama mwisite, naho ho bari muri korari ukabona abantu muri kumwe barasama ntibazi ibyo barimo. Tufanya murimo wa Mungu, we Mungu atakubariki tu. That's of God. Naho abo muvuka ukabona bariko barasama ntibazi ibyo barimo, haso kora, leave them. Kora bazoza kugusaba. Yosefu ntiyaretse kuvuga ko Imana yashize imbuto yiwe Imana muri we. Yavuze ni I'm gifted, turavukana mugabo harakana Imana yampaye. Kandi aragahagararamwo aremera, baramuta mu kinogo aranga kugaheba, baramugurisha aranga kugaheba, bamujana hari yahura n'amageragezwa kwa muka Potifara aranga kugaheba. Kubera ikuri kuragurisha ubutunzi Imana yagushizemwo kugibihenda amaso by'igihe gitoya. Umunezero w'imibonano mpuzabitsina w'amasegonda w'iminota ukakuza
presence y'Imana n'ubwiza bw'Imana. Like just think of short moment. Smoke, umwotsi wonyene w'urumogi uriko uragubuza ubuntu bw'Imana, uriko urakubuza ico gukora, uriko urakutakariza ubwenge, uriko uragutakariza. That's things of short time. Ibintu bito, imagine, just think a short time things. Beer, akantu katarehuko, ariko karimo alcohol, ugafata n'uburebure bwawe, kakica destiny yawe, kakica intumbero yawe y'ubuzima bwawe bwose, kakakugira imbwa, kakakugira mayibobo, kakakugira ikijuju, ugatakaza ibintu byose. You lose everything. Very sad. May God have mercy on you. Ndashaka ko abantu basenga kuri uyu munsi ari abantu bazoba ku rugero rwo hejuru mu buryo bw'umubiri bw'ubutunzi no mu buryo bw'imwemu, kandi abantu bafite amaso y'imwemu yuguruye n'ay'umubiri yuguruye. Ni abatutsi cyane, ni abashwaniye rwose, mwanshavuriye mwese muri ko mundaba kudo, ariko ukuri kuzoba kwitegebya. Ntago nshaka ko mumera nk'abandi baza bababwire nti byose bimeze neza ku musaraba byarahariwe. Nibyo sindabihakana, byarahariwe byose, mugabo ushobora guharirwa ariko ugatakaza ubuntu n'umugisha w'Imana wategerezwa kugira. Ntubi icyo wategerezwa kubaco ijuru kanarironko kihana, mugabo icyo wategerezwa kuba hano ku isi ntukibe. Imbabazi zawe Mwami zibe hejuru y'aba bantu. Ndabasaba imbabazi umuntu wese ari ngaha yezwe nawe kandi atunganywe nawe. Umuntu wese yibagiwe akirengagiza n'icyo wamutoranyirije, imbabazi zawe zimuboneke ko mu izina rya Yesu. Amen. So tugomba dusenge.